Turabaramukije inshuti bavukanye bakunzi b'Imana, turabaramukije tubifuriza kandi tubaturako amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Mutwemerera ubwira kandi ayo mahoro tuyature mu bugingo bwanyu, ayo mahoro tuyature mu banyu, kandi ayo mahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo tuyature no mu vyanyu byose. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro, Imana yo mu ijuru ishimwe cyane yo yemeye kuduha akandi kanya keza kugira dushobore gusangira amajambo y'Imana, kuko mu majambo y'Imana niho honyene dushobora kumenya umugambi w'Imana ku bugingo bwacu. Mu ijambo ry'Imana niho dushobora gukura ubwenge bwo tuyobora muri urugendo rw'agakiza turimo, muri urugendo ruja mu ijuru turimo. Rero turagushimiye mwene data, na wewe ufasha aka kanya keza kugira ngo dushobore gusangira iri jambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe uri kumwe na mwene so Ishimwe Kim, Imana yo mu ijuru ishirwe hejuru. Kuri uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nibaza ko tuzogenda uko Imana igenda iduha kanya, idutiza kanya, tuzogenda turyagura, ariko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana canke ku kintu Satani ari karaca ko muri iyi minsi kugira ngo asambure igikorwa c'Imana mu buryo bwo kutera ukuzazanirwa mu ishengero cyane cyane mu bakozi b'Imana. Rero tugiye kwigira hamwe canke kuganirira hamwe, kurabira hamwe ico Imana ivuga ku mabango canke les ministères mu gifaransa. Mu kirundi dushobora gukoresha ijambo ibango canke umuhamagaro. Rero tugiye kuraba ahanini ivyo bintu ni biki, les ministères niki, zikora gute, umuntu ahamagarwa gute, umuntu bigenda gute kugira ngo umuntu yinjire mu ibango runaka, ahamagarwa gute, bigenda gute mu majambo make. Ni ikintu Satani ari karakoresha muri iyi minsi, akazana ukuzazanirwa mu bakozi b'Imana. Ivyo bigatuma mu murimo w'Imana, mu gikorwa c'Imana, mu ishengero ry'Imana habamo intambara zivuye ku kutamenya. Ijambo ry'Imana rivuga neza, rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Rero mwene data, turinginga turasenga Imana twinginga ngo muri uyu mwanya tugiye kuzofata tuganira kuri aya majambo, kuko ntituza kubiheza uyu munsi. Turasenga Imana twinginga ngo Imana uwishaka kwigisha izimwigishe kandi zimutahuze ico itwigisha itubwira mu bijanye n'amabango canke mu bijanye n'imihamagaro, les ministères. Rero ntarandiriye mwene data, ndashanga ubanze utahure yuko hariho amabango canke les ministères, ariko kandi hariho n'ingabire za mpwemu yera. Hari ibintu bitatu shaka yuko utahura. Hariho ama ministères, ayo na 5 urashobora kubisoma mu Banyefeso 4 umurongo wa 11, urahabona amabango 5 canke imihamagaro 5. Ariko kandi usomye mu Bikorinto ba mbere 12 kuva ku murongo w'7 gushika ku murongo w'10, urabona ico Bibiliya yita ingabire za mpwemu yera. Izo nazo ni 9. Ariko kandi impande y'ingabire za mpwemu yera hariho nibikorwa bya mpwemu yera. Ivyo navyo ntibigira itigiri, ni byinshi, kuko mpwemu yera akora uko agomvye bivanye na circonstance zihari. Ivyo navyo ushaka kubisoma mu Bikorinto ba mbere igice ca 12 ugasoma ku murongo wa 6, niho ubona yuko ijambo ritubwira yuko hariho ibikorwa bya mpwemu yera, ariko kandi hakabaho n'ingabire za mpwemu yera. Ariko hakabaho n'ama ministère canke imihamagaro canke amabango uko ari 5. Ariko ivyo vyose uko ari bitatu bitandukanye bitangwa n'uhoraho Imana nzima. Ibihu igomvye ikabimuhera mu gihe igomvye bivanye n'ico ishaka ko uwo muntu akora. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Aha rero ico nshaka insista canke gushimikirako, hariho abantu bamwe Satani atera kuzazanirwa bakitiranya amabango n'ingabire zimwe. Ibi au fur du temps uko tuzogenda tugana ku ijambo ry'Imana tuzobibona, aho Satani akunze gutera kuzazanirwa mu bantu no mu bakozi b'Imana, afatiye cyane ku muhamagaro tuzobona w'umuvugishwa canke
ministère de prophète ishaka gusa bijanye n'ukungene abantu batahura, ishaka gusa na don de prophétie. Aho nabyo tuzobibonako, tuzobiganirako, nico gituma shaka yuko utahura neza yuko amabango uko ari 5 ushobora kubona mu banyefeso kandi murongo wa 11 atandukanye cyane atanakora cyo kimwe nizi ngabire 9 za mpwemu yera tubona mu Bikorinto ba mbere 12 kuva ku murongo w'7 gushika ku murongo w'10. Kandi ibyo bigatandukana na bya bikorwa bya mpwemu yera canke les opérations du Saint-Esprit ku bakoresha Bibiliya z'igifaransa tubona mu Bikorinto ba mbere 12 murongo wa 6. Rero reka turabe muri make rero ukunge n'umuntu ahamagarwa canke imihamagaro uko ari 5. Umuntu ahamagarwa gute? Bigenda gute? Mbega umuntu yahamagawe ubwo nyene ataja mu gikorwa? Ni vyiza yuko utahura yuko hariho intambuko 3 zibwirizwa gushirwa mu ngiro, zibwirizwa gukurikizwa kugira ngo umuntu akorere mu muhamagaro Imana yamuhamagariyemwo, Imana yamuhaye. Intambuko ya mbere hari uguhamagarwa. Guhamagarwa k'umuntu mwibango kanaka Imana ibikora mu buryo butandukanye. Ishobora kubihishurira umurongozi w'ishengero, ishobora kubihishurira umurwi kanaka, ariko kandi Imana ishobora kubikora iciye muri wewe ntibiguhishurire, ariko ikagushiramwo inyota yo gukora igikorwa kanaka canke ubushobozi bwo gukora igikorwa kanaka gihwanye na wa muhamagara Imana ishaka guhamagaramo. Rero intambuko ya mbere hari uguhamagarwa mu buryo butandukanye. Intambuko ya kabiri hari ugutegurwa. Hagati y'uguhamagarwa no gukorera mu muhamagara Imana yaguhaye, aha niho abantu bariko barapfira benshi. Aha niho abakozi b'Imana bariko barapfira benshi. Aha niho usanga umuntu vy'ukuri yarahamagawe ariko agapfira muri uyu mwanya wo guhamagarwa no kwinjira mu muhamagaro. Kukubera iki? Abantu nidushaka gutegurwa. Mu kindi baravuga ngo nta mukuru abura mukuru we. Ntuhamagarirwa mu kabare, ntuhamagarirwa mu gitanda uryamye cyangwa uri kurakina mu mupira muri football. Nukuvuga ngo nimba warakiriye Kristo, Imana niyo ivuga neza mu ijambo ryayo uvuga ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda kwa mama wawe. Bisiguye ngo wowe ushobora kuba utabizi, ariko wowe ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Niko ijambo ritubwira ngo Imana yari ikuzi. Bisiguye ko Imana yari izi neza yuko uzoyikorera en tant que prophète, umuvugishwa, uzoyikorera en tant que apôtre, intumwa, cyangwa uzoyikorera en tant que évangéliste, umuvuga butumwa, cyangwa uzoyikorera en tant que pasteur, umwungere, cyangwa uzoyikorera en tant que enseignant cyangwa docteur, uwo twita umwarimu muri Bibiliya y'Ikirundi. Imana ibyo yari ibizi, ariko wowe ntavyo ubuzi. Rero igihe kanaka gishitse Imana iraguhamagara, ariko ntuca winjira muri uwo muhamagaro ngo utangire kuwukoreramwo. Imana idufashe. Rero hagati y'uguhamagarwa no gukorera muri uwo muhamagaro hari kiringo kinini tubwirizwa gucamwo. Iki rero ni cy'abantu bapfiramo. Abantu ntabwo turiko turemera kurerwa, abantu ntabwo turiko turemera gutegurwa. Imana idufashe cyane. Nico gituma shaka yuko mwene data untahure, kuko ndasenga Imana ninginga ngo muri iri jambo turiko turasangira, nimba Imana yaraguhamagaye gukorera mu muhamagaro umwe muri ya mihamagaro 5 nakubwiye iri mu banyefeso kandi umurongo wa 11, ukurikirane neza iri jambo. Ndazi neza ko mwemu w'Imana hari hico ashaka kukwigisha. Rero hari intambuko ya mbere y'uguhamagarwa, hari gutegurwa. Nyuma yo gutegurwa hakaza intambuko ya kabiri y'ugushirwa canke ibyo twita mu mvugo y'igikizwa gusengerwa canke kwimikwa muri ico gikorwa muri uwo muhamagaro. Nyuma yo gusengerwa canke gushirwa muri ico gikorwa rero bakagushira ku rubuga, bakagushira kuri tere, ukaja mu gikorwa nyezina Imana yaguhamagayemo. Rero reka dusome gatonya mu banyefeso 4, dusome igice ca 4 kuri uyu murongo wa 11
twumve icyo Imana itubwira ku bijyanye n'iyi mihamagaro itanu. Reka Abanyefeso 4 umurongo wa 11, reka tubasome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha. N'abantu batanu. Bamwe ngo yabahaye, yabagabiye, yabahamagariye, yabashizeho kuba intumwa, aba nibo bapotre. Abandi ibahamagara cyangwa ibashiraho kuba abaprofete, kuvuga abavugishwa n'Imana cyangwa abavugishwa. Abandi bashiraho kuvuga ubutumwa bwiza, les evangelistes cyangwa abavuga butumwa. Ngo abandi bashiraho kuba abungere, aribo abapastori. Abandi bashiraho kuba abigisha, aribo Bibiliya z'igifaransa zita les docteurs cyangwa enseignants. Nukuvuga ngo naba bantu batanu. Aba bantu batanu rero nshaka kubwira ni kimwe, nta higanwa ririmwo, nta usumba uwundi. Ntabwo pasteri yahamagariwe kuba munini cyane gusumba umwarimu. Ntabwo umuvugishwa canke profete hari icyo yahamagariwe gisumba umuvuga butumwa. Ntaco apotre yahamagariwe kuba gisumba ico pasteri yahamagariwe. Bibiliya tubwireze ko aba bantu batanu bahamagawe mu buryo butandukanye, bahamagawe mu bikorwa cyangwa mu mirimo itandukanye. Ntaco apotre yahamagariwe gisumba ico mwarimu yahamagariwe. Ntaco pastor yahamagariwe gisumba mu apotre cyangwa intumwa yahamagariwe. Umwe wese afise ico no kwita champ d'action iri specifique, isobanutse neza, Bibiliya ivuga neza. Aba bantu batanu rero barakenewe mu murimo w'Imana, barakenewe mu gikorwa cy'Imana kugira ngo umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ubandanye, igikorwa cy'Imana kibandanye. Imana ishimwe cyane. Usomye ku murongo wa 12 ahantu tuje gusoma haravuga ngo, reka duhere ku murongo wa 11 mbane ku 12 ko ntubitahura neza. Haravuga ngo kandi bamwe yahaye bamwe kuba intumwa, nibo ba apotre, abandi kuba abavugishwa nawe, nibo ba profete, abandi kuba abavuga butumwa, nibo ba evangeliste, abandi kuba abungere, nibo ba pastori, abandi kuba abarimu, nibo les enseignants cyangwa les docteurs. Ku murongo wa 12 ngo kugira ngo abera, Imana idufashe cyane. Aha hantu rero niho Satani ari karakorera akonona umurimo w'Imana. Kandi nashaka kubwira ikintu kimwe, mwene data uri kurankurikirana, nimba uri umwe mu bantu bahawe aya mabango atanu, iri jambo rizogutsinda. Utega amatwi neza. Ku murongo wa 12 haravuze ngo kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa c'umubiri wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Mbega igikorwa cy'umubiri wa Kristo ni giki? Ni kihe? Umubiri wa Kristo birika tubwira ngaha ntabwo ari w'inyama n'amaraso. Umubiri wa Kristo biri tubwira ngaha ni shengero rya Kristo. Aba bantu batanu rero ijambo ratubwiye ku murongo wa 12 ngo bahamagawe muri ubwo buryo butandukanye, ngo kugira ngo abera bashobore kugira gute, kugabura ijambo, kugabura igikorwa gikwiye, kugira ngo bashobore kubaka umubiri wa Kristo. Rero mwene data uri kurankurikirana, mukozi w'Imana uri kurankurikirana, eka nawe we mu Kristo wakiriye Kristo ukamwizera, ushobora kuba uri kurankurikirana uri umukozi w'Imana wahamagawe ugahamagarirwa gukorera rimwe muri aya mabango atanu. Ni byiza yuko utahuraye neza yuko nimba warahamagawe bikaba bizwi, ukaba ubizi ko wahamagawe, ariko ukaba utarashirwa mu gikorwa nyezina, ndakwinginga ngo uce bugufi urerwe. Cha bugufi urerwe, nta mukuru abura mukuru we. Cha bugufi wicare hasi urerwe, utegurwe gukora umurimo w'Imana mwibanga Imana yaguhamagariyemo, kugira ngo nanone ni watangura gukora cya gikorwa wa murimo Imana yaguhamagariye, kugira ngo nanone uzugikore wubaka umubiri wa Kristo. Ariko kandi ushobora kuri kurankurikirana uri n'umukristo, reka dukoreshe ijambo risanzwe nturifate nabi, umukristo asanzwe mu ishengero, ukora ibindi bikorwa bisanzwe mu ishengero, ariko wizeye Kristo, hamagawe na Kristo kugira ngo mukorere, waramwizeye, ni warongoye ubugingo bwawe,
yakubereye umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ejo Imana ishobora guhishura umuhamagaro wawe umwe muri iyi mihamagaro 5. Ni byiza yuko utega amatwi kugira ngo ejo ntuzoce ku ruhande rw'icyo Imana yaguhamagariye. Ni benshi cyane bariko baraca ku ruhande rw'icyo Imana yabahamagariye. Imana idufashe cyane. Ariko rero iyi mihamagaro 5 bigenda gute? Umuntu ahamagarwa gute? Ijambo ry'Imana tubwira neza ngo wabahamagawe ni benshi, ngo ariko abatoranijwe ni bake. Kubera iki? Mbega bahamagarwa benshi ntabwo Imana ibibemera? Irabemera cyane kandi n'abakozi b'Imana. Ariko imirimo y'Imana, ibikorwa by'Imana mu mubiri wa Kristo mu ishengero ntabwo biri limite gusa kuri aya mabanga 5. Hari ibindi bikorwa by'Imana byinshi mu ishengero bitandukanye. Ibyo rero tubihamagarirwamo twese Imana uko igombye, ikaguhamagarira uko igombye. Ariko noneho Imana ikaza kugutoraniriza mu gikorwa specifique ishaka yuko uyikorera. Imana ishimwe cyane. Reka turashobora kwifashisha muri Mariko 3 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15. Nituza kuhasoma, ashobora kuhasoma Mariko 3 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15. Ariko reka tunahasome, reka tuhasome wumve uko ushobora kuburi kurankurikirana udafise Bibiliya. Ushobora kuri kurankurikirana uri mu biro canke uri mu zindi programme aho udafise hafi Bibiliya, bikakugora rero kuza kuronka uburyo uza kuhasoma. Ariko ni byiza yuko mu nyigisho gutya wibangikanya agakaye n'agakaramu kugira ngo mu nyuma naho uri kuraraba iyi video, naho uri kuradukurikirana kuri imbonesha kure, mu nyuma utekanye uri muhira ugasubiramwo kugira ngo ushobore gutahura cyane. Reka dusome muri Mariko 3, dusome kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15. Haravuga ngo Yesu atoranya intumwa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo maze aduga umusozi muremure ahamagara abagomba baza kuri we. Ngo aduga ku musozi muremure ahamagara abagomba. Bari benshi. Bibiliya ntitubwira igitigiri ngo baza kuri we. Ku murongo wa 14 atoranya 12 bo kubana nawe. Imana ishimwe cyane. Yaduze ku musozi. Bibiliya tubwira neza yuko ahantu hose Yesu yarari yamagenda afise in grand full abantu benshi cyane bamuja inyuma. Muri abo benshi cyane barimo imigwi itandukanye. Hari abamukurikira kubera bitangaza, hari abamukurikira kubera amafi n'imikate yabaha, hari abamukurikira kubera bashaka ko bakiza indwara. Ariko kandi Bibiliya tubwira neza ko hari abantu bashika kuri 70 bamuba hafi cyane, bakurikiye inyigisho ziwe, bagenda impande yiwe, bari nk'abigishwa biwe. Rero Bibiliya tubwiye ngo aduga ku musozi ahantu harehare ngo ahamagara abagomba benshi. Muri babandi benshi ngo atatoranyamwo 12 ngo bo kubana nawe. Aba nibo za ntumwa Bibiliya tubwira, les 12 apôtres cyangwa les 12 disciples ba Yesu Kristo, ngo arabatoranya. Imana ishimwe cyane. Amaze guhamagara abagomba baraduga baja ku musozi aho yarari. Bamushikiriye hari ikindi gikorwa gikurikira yakoze. Ntiyabagumanye bose. Biratubwiye ngo muri babandi yahamagaye agomba ngo atoranya. Hari ijambo guhamagara, hari n'ijambo gutoranya. Ngo atoranyamwo abandi 12 ngo bo kubana nawe. Imana ishimwe cyane, bo kubana nawe. Bisiguye iki? Bisiguye ko aba benshi yahamagaye hari igihe batashobora kubana nawe, hari igihe bavana agataha bagasigara cyangwa bakaja mu mihana yabo. Ngo ariko muri abo benshi yahamagaye agomba akora yindi ntambuko ikurikira, aratoranya 12 ngo bo kubana nawe. Nigisha kuvuga ngaha igikorwa kibango canke umuhamagaro. Bamwe bakoresha ijambo ibango, abandi bakoresha umuhamagaro. Bibiliya harahiko ikunda koresha ijambo ibango canke ministère mu gifaransa. Igikorwa kibango arico twokwita ministère de la parole, kubera yari ikindi kintu twokwita ministère de gouvernance cyangwa de gouvernement mu ishengero. Ariko ndavuga ico twita le ministère de la parole ni 5.
rero iki gikorwa cy'ibango kiratanze, igikorwa dukora kubera ubumenyi, si igikorwa gikorwa kubera amashuri twize, si igikorwa dukora cyangwa gikorwa kubera ibyo dutunze, si igikorwa gikorwa kubera uburyo dusa. Ça n'a rien à voir n'ama école biblique umuntu yiga. Tu peux avoir, ushobora kuba ufise amadiploma hanitse ya theologie, ushobora kuba ufise amadiploma hanitse mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko muri aya mabanga 5 atamuhamagaro n'umwe ufise. Nico Satani ariko arakoresha uyu munsi. Ntabwo igikorwa cy'umuhamagaro tugikora kugira ngo duhembwe. Novuga nti mu Gifaransa, l'appel au ministère, iyo ariyo yose, c'est pas une profession. Ntabwo ari igikorwa dukora ngo duhembwe, ntabwo ari igikorwa dukora kubw'ubumenyi, ntabwo ari igikorwa dukora kubwo, sinzi ukuntu kigusiga, ariko biratandukanye. Imana iyo iguhamagaye kuyikorera ibifise objectif, ibifise novuga nti champ d'action, ibifise ahantu ishaka yuko uyikoreramo, ishiraka amalimite. Ntabwo wowe ushobora guhamagarwa nk'umuprofete muvugishwa n'Imana ngo maze ushake no kwinjira mu ibango ry'ubwarimu. Nibyo ushobora kwigisha ijambo ry'Imana ukaritahuza abantu kubera ubumenyi Imana iba yaguhaye, ariko hariho igihe cyose uburimbi. Rero dufatiye kuri aya majambo tuje gusoma muri Mariko, izi ntumwa 12 zarahamagawe, zihamagarwa n'Imana, zihamagarwa na Kristo Yesu kugira ngo zikorere mu ibango ry'intumwa. Ariko Bibiliya itubwiye ngaha ngo Yesu atoranyamo 12. Ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe, amaze kubatoranya ntabwo yahise abarungika. Bibiliya iratubwira neza uburyo aba 12 Yesu yagiye abahamagara, uburyo ahantu yagiye abasanga. Bamwe yabasanze ari abarobyi, abandi abasanga batoza ikori, abandi abasanga mu mirima, yabasanze mu mice y'ubuzima itandukanye. Nta bumenyi bwo hejuru buhambaye bari bafise mu bijyanye n'igikorwa cy'Imana. Muri aba 12 nta numwe Yesu yasanze mu isinagogi yicaye mu nzu y'Imana ariko arayikorera, yabasanze mu bintu bitandukanye. Bisiguye yuko muri iyi mihamagaro 5, muri aya mabanga 5, ntabwo tuyahamagarwa kubw'ubumenyi. Nari nakivuze ngitangura, ntabwo tuyahamagarwa kubw'ubumenyi, ntabwo duhamagarwa muri iyi mihamagaro 5 kubw'imyaka tumaze mu ishengero, ntabwo duhamagarwa muri iyi mihamagaro 5 kubw'ibikorwa dusanzwe tujejwe mu ishengero. Nivyo ushobora kuba mu ishengero ukavuga ubutumwa sans toutefois être appelé comme évangéliste. Ushobora kuba mu ishengero uvuga ubutumwa mu ishengero kwa Mungu, ukavuga ubutumwa abantu bagakizwa, ukaja mu ibarabara ukavuga ubutumwa abantu bagakizwa, ariko atamuhamagara umuvuga butumwa ufise. Kuko twese twahamagariwe kuvuga ubutumwa, ariko ntabwo twese turabavuga butumwa. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba uri mu ishengero ukora ibikorwa nk'iby'umwungere, wumviriza abantu, ukabagira inama, ukabasengera, donc ibintu byose ukora ari iby'umwungere, ariko utarahamagarwa nk'umwungere. Ntabwo rero dushirwa mu bikorwa by'aya mabanga 5 kuko tubogaragara ko ubumenyi muri ibyo bikorwa. Aha niho hantu Satani ariko aricira ishengero. Mwene data, ndashaka kubwira ikintu kimwe, gukora ibikorwa by'ibango canke by'umuhamagaro utarahamagawe muri iryo bango, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Bisa n'umuntu avuga ko azi gutwara imodoka akayitwara, kandi akayitwara by'ukuri, ariko adafise permis de conduire. Ni ukuvuga ngo uyu muntu niyashikira abapolisi, naho taxi dazoba yakoze, naho azoba azikwatsa ibinyoteri byose, azikwatsa amatara, azi gukata imodoka, azi guparika neza, azi ico bita démarrage en côte, azi donc atwara imodoka wanashima gusumba n'ufise permis. Ariko umunsi adoshika imbere y'abapolisi,
uyu muntu azofatwa kandi azocibwa amande no gufungwa, ashobore gufungwa. Kubera iki? Kuko ariko akora igikorwa atahamagariwe gukora. Ni ukuvuga ngo ariko atwara imodoka nivyo arazi kuyitwara, ariko ntiyahamagariwe gutwara imodoka kuko nta perimi yabyo afise. Ni ukuvuga iki rero? Gukora igikorwa cy'ibango ry'ubwungere Imana itaraguhamagaye nk'umwungere ngo kuko Bibiliya yose uyifise mu mutwe, kuko wize kore biblique zitandukanye zikomeye, kuko ufise diplome hanitse muri theology, ukumva yuko ushoboye gukora ibango ry'ubwungere. Nagenda kubwire ngo wikwegeye akaga. Abandi nabo Imana ikabaha ingabire yo kuvugishwa nayo, imwe muri za ngabire 9 don de prophétie, ubwo nyine akiyita umuvugishwa n'Imana. Nibyo turiko turaviva muri iyi minsi, ni nabyo biriko birayovya intama z'Imana. Mwene data ndakubwira ikintu kimwe, uri kuri kwegera umuvumo, nimba uri kurakora igikorwa umurimo umwe muri aya mabanga 5, ukaba uri kurakora igikorwa kiri bango rimwe muri aya 5 utarahamagawe, nagenda kubwire ngo nakaga kuri wewe. Nakaga kuri wewe. Ni benshi cyane tuzi bitwa entre guillemets bitwa abaprofete, biyise abaprofete, ariko icyo si cyo kibazo. Imbere y'Imana, Imana ikuzi nkande, ikuzi nk'umuvugishwa w'Imana, nk'umuntu yahamagariwe kuvugishwa n'Imana, gutanga message y'Imana, cyangwa ikuzi nk'umuntu Imana yahaye ingabire yo kuvugishwa nayo, gutanga message yayo, hamura devi uja gukorera mu ibango ry'ubuvugishwa. Imana ikuzi nkande. Ntabwo igihambaye ari ico wowe witwa, ntabwo igihambaye ari ico abantu bakuhamagara, igihambaye ni iki Imana wowe kwita. Igihambaye ni gikorwa Imana yaguhamagariye. Rero ndashaka kuvuga kuri iki kintu. Intumwa zimaze, Yesu amaze kuzihamagara, adutoranya 12 mu bantu benshi yahamagaye ku musozi. Zitangira rero kugira gute? Kubana na Yesu ku munsi, zirategurwa ku munsi, zirigishwa ku munsi, zibona ibyo Yesu agenda akora ku munsi. Aba bantu bari baragize experience ikomeye hamwe na Yesu, bari barabonye uburyo ingabire zikora, bari baragize experience, barabonye uburyo Yesu akiza ibimuga, barabonye uburyo Yesu akiza indwara, bari barabonye uburyo Yesu akora, bari bafite experience ikomeye cyane. Ariko ngo Yesu ahejeje ngo atoranyamwo 12 bo kubana nawe. Imana idufashe cyane. Rero bisiguye ngo ntabwo duhamagarirwa gukorera mu ibango kanaka kubera experience dufise, ntabwo duhamagarirwa gukorera mu ibango kanaka kubera ubumenyi dufise, ntabwo duhamagarirwa gukorera mu ibango muri ministeri mu muhamagaro kanaka kubera igihe tumaze tugendana n'abakozi b'Imana batandukanye, abakomeye n'aboroheje. Ntabwo duhamagarirwa gukorera mu ibango kanaka kubera igihe tumaze mu ishengero. Imana idufashe cyane. Rero kugeza ngaha ndashobora yuko umuntu akorera mu muhamagaro canke rimwe muri aya mabango 5 kuko yahamagawe n'Imana gukorera muri aya mabango 5. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Nari navuze yuko hari intambuko 3. Iya mbere guhamagarwa, hanyuma ugategurwa, intambuko ya 2 gushirwa mu gikorwa, intambuko ya 3 rero gushirwa ku rubuga. Kuko hari ukwimikwa mu gikorwa, hari no gushirwa ku rubuga kuriterwa kora. Reka turabe rero intambuko ya mbere ariyo guhamagarwa. Reka twifashe n'umundi amajambo ari muri Bibiliya, muri Luka 10 umurongo wa mbere. Luka igice 10 umurongo wa mbere. Reka tubasome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bagende imbere yiwe mu bisagara byose n'ahantu hose ahagirace. Arababwira ati ivyimburwa ni byinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwingingenye n'ivyimburwa, arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Haleluya.
ngaha rero turabona neza yuko Yesu ngo inyuma y'ivyo atoranya abandi 70. Ahejeje abo 70 ngo afata babiri. Ahejeje arabarungika. Abarungitse baja kugira gute? Gukora igikorwa Imana ibarungikiye. Arabarungika. Ariko imbere yo kubarungika yakoze iki? Bibiliya ngaho ikoresheje ijambo ngo atoranya. Iri jambo riragarutse hamwe twasoma Bibiliya ikavuga ngo ahamagara abashika 70 ku musozi aho yuriye hejuru, ngo mugabo bahamaze kuhagera ngo aratoranya. Iri jambo gutoranya riratandukanye no guhamagara umuntu mu buryo guhamagara ati wewe naka ingo, kuko gutoranya babisiguye ngo Yesu yafashe umwanya wo kuraba umwe wese, kuko ari Imana ibona ivyinyegeje indani mu mutima. Ijambo rye litubwira ngo yatumenye tukiri insoro mu nda ya ba mama. Nuvuga ngo Yesu yarazi umwe wese ico ashoboye gukora, ico yokora umwimbu kaboneka bitagoranye. Aba 70 bagiye kuri tere gukora, kandi by'ukuri barakoze, kuko bagarutse muri raporo bahaye Yesu yari raporo imeze neza, yari raporo vraiment habayemwo intsinzi réussite, kuko baje bavuga yuko batsinze abadayimoni, babirukanye abadayimoni, babumviye ibintu byinshi cyane. Ariko hari ikintu nshaka kubwira, aba 70 bose bagize experience ikomeye cyane. Barabonye uburyo abadayimoni batinya Imana, banesheje abadayimoni barabasenda, basengeye abarwayi barakira, bakoze ibitangaza byinshi. Ariko muri aba 70 nta numwe yahamagawe yarimo, kuko muri aba 70 Imana yarasubiye ikuramwo 12. None aba bandi basigaye kubera iki basigaye kandi bari bafite experience mu bikorwa by'Imana? Kubera iki basigaye kandi barashoboye kwirukana abadayimoni? Kubera iki basigaye kandi barasengeye abarwayi bagakira indwara? Kubera iki bose Imana itabatoranije ariko igakuramo 12? Nukubera iki? Kandi aba 12 Imana yatoranije, Bibiliya tubwira neza ko ahantu yagiye bakura, nkuko nabivuze mu ntango, yagiye bakura ahantu hatandukanye. Bamwe bari abarovyi, abandi bari abatoza kori, abandi bari mu mirima barima bariko barakoresha za nka zirima, abandi bari mu bikorwa bitandukanye. Nta numwe muri aba 2 tubwira yuko yari afise ubumenyi buhanitse mu bijanye n'ivy'ijambo ry'Imana ku buryo byotuma Imana imwizera cyane. Nta numwe Imana yasanze mu gikorwa cy'Imana, nta numwe Imana yasanze mu masinagogi ariko akorera Imana. Yagiye bakura mu bikorwa bitandukanye byabo bya misi yose, ariko Imana ibahamagarira igikorwa gikomeye cyane cyo kuba intumwa zayo. Rero mwene data unteze amatwi, urumva ko ntabwo Imana ihamagara umuntu kubera ubumenyi. Hari igihe guhamagara ikanagutegura, hakagera n'igihe cyo gushirwa mu gikorwa. Ntanze akarorero, ndashaka gutanga uburorero bubiri kuri ikintu cyo guhamagarwa. Reka ntanga akarorero ka mbere, nafatiye kuri Dawidi. Dawidi uravye igihe Imana yamuhamagariye kuba umwami wa Isirayeli, ukaraba n'igihe yimikiwe kuba umwami nyezina, haciyemo igihe kinini cyane. Dawidi yaciye mu bintu byinshi cyane. Aha kuri Dawidi hari akantu kamwe nshaka kuvuga. Dawidi postire yiwe canke ishusho yiwe uko yarahagaze, uwo yarari, ntabwo ari we yarakwiye gucagurwa, kandi by'ukuri niko byagenze. Umuvugisho w'Imana, umukozi w'Imana, Imana imurungitse gusiga amavuta Dawidi bwa mbere. Arya amavuta ntabwo yari yo kwimikwa kuba umwami, yari amavuta yo guhamagarwa. Rero se wa Dawidi agumaza n'umwana abahungu biwe bose agenda bakurikiranya, gushikaho umukozi w'Imana mubwira ngo muri aba bose nta uwo nshaka nta urimo. Hari amajambo birikoresha. Se wa Dawidi aravuga ngo hari uwundi mwana ari inyuma y'impene, inyuma y'inkiyo mu ishamba. Mu yandi majambo bisiguye ngo Dawidi yari afite ishusho y'umwungere w'inka.
w'intama. Bakuze kuvuga ngo iyo uragiye inka 10 wowe uziragiye uburi inka 11. Babashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga yuko umwungere w'inka n'umuntu wo hasi, umwungere w'inka, impene, we ubushobore bwose. Babashatse kuvuga yuko ari umuntu wo hasi cyane, umuntu asuzuguritse. Cyo tubavuga ngo iyo uragiye inka canke impene 10 canke 15 wowe ubugira uya 11 canke ya 16. Si ukuvuga ngo baragututse, ariko bashatse kwerekana yuko ico gikorwa cyo kuragira ubusho ari gikorwa gisuzuguritse, umuntu ataba yumvira neza. Donc urumva Dawidi niyo shusho yari afise, ariko Imana iri kiraraba Dawidi yamubonamwe umugabo akomeye, yamubonamwe umwami. Abandi bakabona akungere k'inka, k'intama, k'impene, kanuka inka, kanuka impene, kagayitse. Ariko Imana yakaraba kuko yakamenye karikira urusoro mu nda ya nyina. Imana ikakabonamwo umugabo w'intwari, umugabo akomeye, umugabo wo kuremesha ingabo ku rugamba, umwami wa Isirayeli. Imana ituma umukozi wayo amusiga amavuta yo kugira gute, yo kumuhamagara. Imana ihejeje ikreya circonstance Dawidi aza kwisangamwo kugira ngo yige ibijanye n'ubwami, kugira ngo yige ibijanye n'uburongozi, kugira ngo yige ibijanye no kurongora ingabo ku rugamba. Imana ikreya circonstance, ikreya atmosphere ituma Dawidi ategurwa. Ndashaka kubwira iki kintu ugitahure neza. Kuba Goliyati yaratesheje umutwe ingabo za Isirayeli zari zikomeye, n'umwami yarakomeye nka Sawuli, ko Sawuli ntabwo ari umwami yoroshe, ariko bakaza kuronka intsinzi kubera gahungu gato gasuzuguritse, kanuka impene, kanuka inka canke ingurube ntabyo nzi, akungere kakaba ariko kabaho intsinzi. Ce n'était pas pour rien, kuko Abisirayeli barafise ingabo zikomeye, kandi no muri izo ngabo harimwo bakuru ba Dawidi. Umuvugisha w'Imana yari yase gusiga amavuta kuko ntibari b'Imana yamutumyeko, ariko Imana izana Dawidi. Ico cyose uwo mwanya wose ryari ishure Dawidi ari karacamwe. Ntabwo Imana yakoresheje Dawidi mu kwica Goliyati, kuko Dawidi ari we umuhinga wo gutera ibuye n'akagozi. Hari abantu benshi babizi, binashoboka yuko hari n'abantu babimusumbya, ariko ririya hishurwa Imana yahaye Dawidi ryo gukoresha ririya buye, ririya hishurwa kuriya kwizera Imana yashyize muri Dawidi, akabwira Goliyati ngo uje kundwanya witwaje imiheto, inkota, macumu, uje kundwanya witwaje inkinzo n'ibiki, ngo ariko jewe nje mu izina ry'umwami Imana ya Isirayeli. Ririya hishurwa ntabwo hishurwa risanzwe. Dawidi yari mu gutegurwa. Dawidi yica Goliyati, Imana ire mu rukundo muri Sawuli gukunda Dawidi, maze ngo Dawidi aja ku kirimba c'umwami abana na Sawuli. Imana ikora ikindi kintu, umwana w'umwami, umwana w'umuhungu wa Sawuli aba inshuti magara ishika na Dawidi. Biriya byose byari kwari ugutegurwa. Dawidi yari karategurwa. Igihe cyo gutegurwa no gukundwa n'umwami kiza kuhava. Mwene data ndashaka kubwira ngo nimba umuhamagaro wawe, nimba umuhamagaro wawe muri imihamagaro 5 wahamagawe, nimba umuhamagaro watantambara ugutera, nimba warawushitse ko atantambara waguteye, hari agahazi, hari agahazi. Dawidi igihe cyo gukundwa n'umwami no kugendana n'umwami kirahera, haza urwanko rudasanzwe, haza jaruzi dasanzwe, kuko umwami yari amaze kubona ico Dawidi ari, yari amaze gutahura ico Dawidi ari. Dawidi ahejeje aca mu ntambara, intambara zikomeye, ageza ashaka kwicwa, asimba impfu incuro nyinshi, kandi atari uko yaragiye kwicwa n'umwansi wa Isirayeli canke abarwanya Isirayeli, ariko agiye kwicwa nande n'umwami Sawuli. Uw'Imana yari yarazanye Dawidi ngo ategurirwe hano. Imana ishimwe cyane. Ariko kubw'Imana yari izi umuhamagaro yahamagariye Dawidi, Imana yamurindiye muri izo ntambara gushika umunsi Dawidi agira gute, yicwa. Mwibutse yuko gushika umunsi Sawuli, umunsi Sawuli yicwa, mwibutse yuko hari igihe cashitse, niko biri bivuga ngo Dawidi aronka irugu
rya Sawuli, aronka occasion yo kwica nde, yo kwica Sawuli. Ariko Dawidi avuga ngo sinshobora kuduza inkota, sinshobora gukora amaraso y'uwasizwe n'Imana. Ariko kubw'umugambi w'Imana kuri Dawidi, Imana yaje gukora ko Sawuli, Dawidi asubira kwimikwa noneho. No kuvuga ngo ya etape ya kabiri ashirwa mu gikorwa nyezina. Imana idufashe cyane. Ashirwa mu gikorwa nyezina. Amaze gushirwa mu gikorwa, hagati yo gushirwa mu gikorwa nyezina no gushirwa ku rubuga nta mwanya ucamo. Kubera iki? Uba wamaze kwimikwa. Dawidi amaze kwimikwa agira gute rero? Aja kurongora Isirayeli. Ariko kandi hari akarorero kagira kabiri nshaka tuganirako. Na karorero ka Musa, Mose ariwe Moize. Moize yahamagawe n'Imana kurongora ihanga rya Isirayeli. Kandi yakoze ibikomeye. Ari mu bakozi b'Imana bafise intahi ikomeye cyane. Ikomeye cyane. Ari mu bakozi b'Imana bavuganye n'Imana inshuro nyinshi. Ari mu bakozi Imana yashingiye intahi. Ariko hari ikintu nshaka kukwereka kuri Musa, kuri Moize. Ni kimwe navuze nti gukorera mu muhamagaro. Gushaka gukorera mu muhamagaro kanaka utahamagawe. Nakaga, c'est très dangereux. Biteye ubwoba. Nakaga bishobora kukuzanira ingaruka udashobora wewe kwikurako. Moize atarahamagarwa n'Imana, ariko Imana yari imuzi kwizo muhamagara. Yari yizi ico Moize yahamagawe, azohamagarirwa. Ariko biratubwira neza ngo haba igihe Moize abona amagorwa Abisirayeli barimwo muri Egiputa. Hashika igihe abona Umwegiputa ngo ariko arwana n'Umwisirayeli. Wahejeje ngo aragenda afata wa Mwegiputa. Kandi mu by'ukuri igikorwa yarakoze cyari igikorwa cyiza. Cyari igikorwa novuga nticubutware kuko yararwaniye ihanga ryiwe, yararwaniye mwene wabo. Ngo afata wa Mwegiputa aramwica. Ahejeje kumwica ngo amushira mu musenyi arafurira. Wa Mwisirayeli mwene wabo arakira asubira mu bandi. Haciye iminsi mike cette fois-ci ajamwo mugabo niyagenda agiye kwica umuntu kuko barabisirayeli babiri bene wabo. Agenda agiye kubabanguranya. Ababwira ati ariko mwe mumeze gute? Gute mushobora kurwana kandi mufise amagorwa? Dufise amagorwa amwe, turahanzwe, turi mu buja, turi mu gihugu kinyagano. Aho ko twoshira hamwe tukabasude tugafashanya muri ko murarwana. Babantu baramugarukira. Yaragiye kubanguranya. Ivyo kurwana barabireka. Baje baramubarira ngo ushaka kutwica nkuko wishe wa Mwegiputa ukagira gute? Ukamuzika mu mucanga. Ijambo ratubwira ngo Dawidi, ijambo ratubwira ngo Musa, Moize abona yuko ibyo yakoze byamenyekanye. Aheje agira gute? Arahunga. Aje mu buhungiro. Kukubera iki? Kuko yashatse kuja mu byo gutabara Abisirayeli atabihamagariwe. Yashatse kwinjira mu gikorwa, mu murimo atarahamagarirwa. Byamuzaniye iki? Byamuzaniye guhunga. Ava mu Isirayeli aja mu bugaragwa. Ni Imana yamuhamagariye. Ariko twigiye imbere gato, Imana imaze kumuhamagara ikamuha Aroni ngo amufashe. Hari ikintu ngaha naho bitwigisha. Muri ico gihe Moize yagize novuga nti réussite, intsinzi dasanzwe. Kukubera iki? Kuko cette fois-ci muri iki gihe yakoreye rero noneho mu muhamagaro wiwe. Yakoze igikorwa noneho yahamagariwe. Nshaka kuvuga iki ngaha rero. Imana imaze guhamagara Moize yamuhaye bagage. Yamuhaye ibikoresho bituma icyo ahamagariwe gukora akironka mu intsinzi. Icya mbere yakoze yabanje kwemeza umuhamagaro wiwe. Imana yabanje kwemeza ko ari we yamuhamagaye. Hari ibimenyetso Imana yakoreye imbere y'Abisirayeli, hari ibimenyetso Imana yakoreye imbere y'umwami wa Egiputa vyemeza by'ukuri yuko Moize ari Imana yamuhamagaye. Nico gituma iyi Imana iguhamagaye gukora mu muhamagaro umwe muri imihamagaro 5, Imana ibwirizwa gutanga icemezo gifatika, kiboneka,
kidatera kuzazanirwa, ikemeza yuko by'ukuri ariyo yaguhamagaye. Imana ishimwe cyane kandi dufashe. Aha ni ikintu gikomeye cyane, kuko nico kiriko kirica igikorwa cy'Imana, kiriko kirica ishengero, kiriko kirica abakozi b'Imana. Kubera iki? Kuko abakozi b'Imana benshi bariko barihamagara, bariko barakorera mu mihamagaro batahamagariwe, bigatuma bakora nabi, bigatuma baca ku ruhande y'igikorwa Imana yabahamagariye. Ibyo bigatuma igikorwa cy'Imana atari isite iboneka. Imana ihabwa icubahiro. Rero ndiko ndarangiza iyi ntambuko ya mbere yo guhamagarwa. Iyi Imana imaze kugutegura, ikiringo cyo kugutegura ntacyo biri kivugako, ni Imana yonyene ikigena. Kandi yo imaze kugutegura, iyi Imana ibona yuko wamaze gutegurwa bikwiye, Imana isubira gutanga ikindi kimenyetso cyerekana yuko hageze yuko ushirwa mu gikorwa nyezina. Ntabwo ico kimenyetso rero cyerekana yuko hageze yuko ushirwa mu gikorwa nyezina, ntabwo Imana igiha wewe. Ubitahure neza, kuko igihe Imana iguhamagara wari ufise abarongozi, wari ufise abakurongoye, wari ufise abakurera. Ni byiza yuko wemerwa uburongozi bukakurera kugira ngo ushobore gushika ku mugambi w'Imana Imana ishaka gushitsako. Ni byiza yuko wemera ukarerwa, peu importe ikiringo uzotegurwa. Ntabwo ikiringo uzotegurwa kizwi n'uwo mukozi w'Imana, uwo novuga umuvyeyi wawe ari karakurera. Si wa kizwi n'Imana. Imana niyizi ngo uzotegurwa ikiringo kingana gutya. Kandi Imana nibona yuko wageze ku rugezo igukeneye ko, izotanga ikimenyetso, izogiha uwo muvyeyi wawe akureze. Reka rero gushuhaguza umuhamagaro. Ntabwo umuhamagaro ari icyayi cya mukaru canke cy'amata gishushe tunywa dushuhaguza ko ducerewe ku murimo kanaka. Siko bimeze. Ca bugufi tekana, icara hasi. Kuko nivyo bikorwa uri kurakora utarimikwa, utaraja mu bikorwa nyezina, Imana irabinezererewe kandi izo biguheramo umugisha kandi birandikwa. Imana idufashe cyane. Rero tekana, icara hasi, peu importe ikiringo uzorererwamwo, uzotunganirizwamwo, uzotegurirwamwo. Nihagera yuko Imana ibona yuko hageze yuko ushirwa muri cya gikorwa guhamagariye nyezina, izotanga ibimenyetso yemeze by'ukuri abo bakureze, abo bariko baragutegura yuko hageze yuko ugira gute ushirwa mu gikorwa. Hazoca haza ya ntambuko ya kabiri, ya etape ya kabiri rero yugushirwa mu gikorwa nyezina. Rero ntabwo dushirwa mu gikorwa nyezina umunsi wahamagariweko. Hari uguhamagarwa ugategurwa. Imana ibonye ko hageze ko ushirwa mu gikorwa nyezina, ko wateguwe bikwiye, kugeze ku rugezi Imana igukeneye ko muri rya bango yaguhamagayemwo, Imana igatanga ibimenyetso byerekana yuko, ikavuga, igahishura nkuko yahishuye ibango ryawe, igahishura yuko hageze yuko ushirwa mu gikorwa. Uburongozi bwawe bwagushira mu gikorwa. Weje gushira mu gikorwa bwagushira rero ku rubuga kuri tele. Aho ikibazo kiri uyu munsi, ntibigutangaze kubona umuntu asengerwa mu gikorwa kanaka, agahamagara abantu bavuye mu yindi mihingo batamureze, badafise intahe yiwe mu gakiza, badafise intahe yiwe muri uwo muhamagaro, akimikwa canke agashirwa mu gikorwa kanaka n'abantu batazi uburyo yahamagawe muri iryo bango. Aho niho rero hari ahantu hatera amakenga nimba vy'ukuri uwo muntu yarahamagawe. Ico womenye bwo twakurikirana, nimba uguhamagarwa kwawe guteye ikibazo hagati yawe n'uburongozi bwawe, hari ikibazo. Swat hari ikibazo cyo gutahura umugambi w'Imana kiri ku barongozi bawe, cyane hari ikibazo muri wewe nyene uhamagawe. Ushobora kuba uhamagawe uyu munsi ugashaka ko ushirwa mu gikorwa mu kwezi kumwe, ntibikunda. N'imyaka 3 yohera, n'imyaka 5 yohera, n'imyaka 10 yohera, kuko igikorwa uhamagawemwo si cyawe. Igikorwa uhamagawemwo ntigicerwa. Igikorwa uhamagawemwo ni cy'Imana nzima, iyo yaguhamagaye
nizi kiringo uzotegurirwamo, nizi kiringo uzoshirirwa mu gikorwa, waheza bakagushira ku rubuga. Rero hagati yo gushirwa mu gikorwa, gusengerwa cyangwa kwimikwa mu gikorwa kanaka no gushirwa ku rubuga, nta mwanya munini uhaca, kuko iyo usengewe ukimikwa ugashirwa mu gikorwa, ibikorwa ubwo nyene bihari uco byinjiramo ugakora. Rero novuga nti mu gice cya mbere reka tube turagarukirije ngaha. Imana iguhezagire we washoboye gukurikirana igice cyose. Mu gice cya kabiri tuzorabira hamwe rero umuhamagaro umwe wose gushika dukwiza imihamagaro 5. Reka ndagusezere ndagushimira kandi nshimira Imana dushoboje kumarana iki kiringo cyose. Reka mvuge kandi ngo amahoro ya Kristo abe muri wewe. Amen.